bisanzwe uretse ivyo nzoba narigiye mfise n'impano nyinshi ndacapa nkakompoza imiziki nkafotora nkakamera nkakora ibintu byose nivyo byose ukagira izo bikorera rimwe rimwe canke hari ikintu uvuga ati iki kintu ugenda cyishimira mu buzima bwanda cyose icambere n'umuziki mu by'impano hanyuma ibyo navyo nzovyangrobera mu kintu kimwe ari nka rebo canke maison izoba ifise amashambure menshi yes abakozi ba Sten TV abakozi ba Sten promoter abakozi ba promise cameraman ariko aramamara cyane mu gukora ibintu bimeze neza cyane muri industry ya 257 ndavuga muri entertainment y'u Burundi niwe turi kumwe ni bakadufasha kugira dushobore kubaza n'ibintu bimeze neza nk'ibi ibyo muri bonera n'amaso yanyu na kuri micro ni Sten promoter update man igeze nawe ko aramuka muri iyi minsi kuko nta kintu na kimwe yigera basigira nta kintu na kimwe yigera asiga inyuma umuntu wese azika afise impano yaba umuririmbyi yaba umurimyi iyo mpano yose uzikufise ni ngaho bwawe we ndi ngaho bwawe nimero yanje ngiye ngaha hasi unkeneye kuri icyo cyose ufise telefona nzokwakira kiye dushobore kuyaga byinshi uwo musi ngo turi kumwe nande ni nice kid mbese nk'umunsi abenshi mumenyereye muri entertainment mbese no mu bindi byinshi umuntu afite ingabirano nyinshi yananiye no gutahura ingabirano zo kuririmba zo gucapa izibiki ni nyinshi none muraza kumumva araza kubabwira muraza kumenya byinshi kuri nyene kugira mushobore gutahukirwa aho mudashobora kumutahura nice kid umeze neza namahoro ijwi kigawa ego nsanzwe mvuga ijwi ritoya kandi nsanzwe ndirimba no muri chorale ndirimba ijwi rya gatatu sinshobora kuririmba ijwi rya kane n'irya kabiri ivyo muri chorale urumva no ngaha ijwi riguma ryarindi nyene rirahinduka mu ndirimbo kumva ngo nimenyesha makuru kuri Radio Maria nivyo kuri Radio Maria ndakorayo benevola nkora muri cabine technique nkongera nkakorera kuri micro cabine technique na micro ibintu bibiri bijana ndavyiga byose ibyo biri kuriga imbere y'uko dutangura kino kiganiro cyacu nice kid ni iki yaje gute niyo mazina yawe canke bimeze gute igihe nari umunyeshure nize kuri lycée de la Ngagara icambere na mbere narakunda icongereza narakunda icongereza hanyuma mu majambo nakunda gukoresha warakimenyeho imbere na mbere warakimenye icongereza narakimenye kandi ndabandanya ndakigira ikoreye interview y'icongereza rero byoshoboka nimba wumva washobora kubimbaza tugende oya sindi ready ibandanye rero nice kid ni hanyuma nice niho davuye nararikunda igihe nari mu Ngagara kuri lycée de la Paix baratinda bararinyita ico gihe banyita nice one biratinda birahindura nice kid kubera narakunda nyene icongereza kandi naranagitora kw'ishuri ego naho iryo zina ryavuye risigura iki kubadatahura ubwo nice kid barashaka kuvuga bati ujya muntu ni umwana mwiza si umwana mwiza kuri visage ahubwo ni umwana mwiza ku mutima no ku bikorwa no kungene ari mu bantu ingene isanga mu bantu aha tumbereye hose wamenye gute ni iki cyakweretse yuko wewe uri umwana mwiza uri mwiza kuri kira muntu noshobora kuba mwiza kuri kira muntu kubera nshavura gake icyo nicyo cya mbere ngo bavuga ati ni udashapura arashobora gukora ikibi kandi atashapura yigeza kwera oya je nibaza ko atakibi nokorera abantu kuko icyo uwo munsi nifuza ni ubuzima bw'umujene uwo ari we wese nimba nkiri umujene ntegerezwa gukora kugira ngo uwo ari we wese yisange ari iruhande yanje duhana ibyiyumviro nk'akarorero wewe ubu niyo nice kid mwumvise niyo nice kid abenshi mwariko muriyumvira ati uwo muntu ninde uwo muntu n'igiki ayo niyo majambo ashoboye gusiguramo izina ryiwe nice kid warize jewe narize ni menshi narakondaguye intoki zose narazimaze nturaminuza nk'abandi je naraminuje ndaje kuri université de la Droit
Université ya Tanganyika muri Duwa nimejeje niho uhereje akazi ukora ka leta cyangwa akazi gasanzwe naka nta kazi ka leta nkora uretse benevora nkora kuri radio Maya niko kazi ko nyine ukora naho nyine ntaratangura kuri nice kid je nakumenye kuko je ndakora research y'abantu benshi ku mutandao naho ufite umuntu umwe gukurikirana uryo umungira bari jewe ego naragerageje kugira researchment kugira ashobore kurondera ashobore no kugira ndabe ko noro umwanya kugira ashobore kuyaga bivanye n'ibintu byinshi nagiye mbona umenga urashoboye byino na hariya muri binabiriya ingabirano yawo yumvamo ushobora gukora muri kazoza kabira je ingabirano nzokora n'ingabirano nyinshi icambere ndashaka kuzokora ico nizi wizi none ko nize duwa nshobora kuba umucamanza duwa mu bisanzwe bari iby'ubucamanza mugabo wiga uri umucamanza ushobora gukora ikintu cyose kirimo ibintu by'amategeko uraba umushingwamanza urashobora gukora mu ma ONG urashobora gukora noneho mu bisata byose ntituri kuvuga ku ruhande rwa leta uravuga ati wewe nka wewe ukura umuntu ukeneye abajene ko bagira ku yindi ntambwe rero leta nayo idusaba yuko ushobora kubibakira ubuzi twebwe nka twebwe kubuzi muri leta y'igihugu ushobora no kuba Paul ugasanga wize nk'imyaka 200 ingahe usanga uriko urahembwa 100,000 komvemi ugashobora gutunga umuryango akazi ushobora kuyubakira akazofasha abandi n'akazi mu bisanzwe uretse ibyo nzoba narigiye mfise n'impano nyinshi ndacapa nkakompoza imiziki nkafotora nkakamera nkakora ibintu byose nivyo byose ukagira izobikorera rimwe cyarimwe canke hari ikintu uvuga ati iki kintu ugenda cyishimira mu buzima bwanda cyose icambere n'umuziki mu by'impano hanyuma ibyo navyo nzovyangrobera mu kintu kimwe ari nka rebo canke mezo izoba ifise amashambure menshi uravuze ati ndi umuririmbyi je niyo mpano ushobora kuba nimvamo cyane ushobora kuzomfasha byinshi mu buzima bwanje akapera ku ndirimbo yawe nakunze cyane Africa ni Africa Stars of Africa bishaka akapera yayo akapera kidogo kugira n'abariko baradukurikirana bavuga ati wa muntu hombe arakazi nice kid East Africa nice kid we gonna dance all the stars of Africa do stand up all the youth of Africa be developers all the stars of Africa do stand up all the youth of Africa be odora indirimbo ni icyongereza naririmbye mu cyongereza ahubwo ntuhora wiyumvamo yuko umenga warahomvye ko utabaye mu Bwongereza kuba ntabaye mu Bwongereza ntuhora wicuza ko uri mu Burundi utabaye mu Bwongereza sishobora kubyicuza kuko uburundi buraryoshe kamere buraryoshe mu gukunda ururimi rw'icyongereza nkunda ururimi rw'icyongereza niyo nogiye mu Bwongereza nohindukiye inyuma nkazana ibyo nshobora gutuma umujene wese aronka akazi indirimbo y'ikirundi tuyitege ryari wowe uyifise indirimbo y'ikirundi ndayifise ivuga iki iri mu kirundi gusa karundi n'unerwe ego ndafise indirimbo nyinshi mu bisanzwe je kugira ngo nshobore gukompoza mfise amatitre y'indirimbo menshi hari izo nanditse hari izo nkanditse mu gukompoza jewe ndandika ku manote musicale ivyo ntanditse ku manote musicale nimba ndi mwibarura canke nimba ndahandi hose ndaregistra kuri telefone rero usanga mfise ama melody menshi rero icyagiye kubitrena ni ukuvuga icyagiye kubigira buke yabaye ishure d'abord priorité ku ishure icya kabiri bwabaye uburyo bwabaye bukeya mugabo kugira ngo nshobore kubikora mugabo uno munsi ngomba kubigaragaza kugira ngo nimba hariho abazomfasha canke beba bitagute abamanager manaro nka management urabakeneye nko
ndabakeneye bagomba babe batanu kugira baje hamwe dukore ikintu gikomeye cyane mfise imigambi myinshi nokorera abajene kandi izoshoboka mu gihe nzoba narasuye uburyo mu gihe benshi bazoba bamaze gutahura ibyo nzoba ndiko ndakora. Uno munsi twitariki 17 uno munsi turi tariki 16 uraronse management nyuma y'imyaka 2 ubona ko wogeze jewe nyuma y'imyaka 2 noba nkomeye cyane noba nkomeye cyane kuko icyambere hariho langue za communicationize ikirundi icyongereza igifaransa igiswahili nacyo nyene ubu ndiko ndacirukangako ndacyumva neza ibyo ninabifata ku giswahili none ufisa ngahe ku giswahili si byinshi ariko ndashobora kuja ahantu bakivuga nkacumva mugabo kugira ngo nshobore kucishura mu majambo yose uri ready rero dufite abarimu muri Sten TV worldwide uri ready kugira dushobore kugushira mu ishuri ushobore kwigisha cyangwa igiswahili yego mfise umwanya ndabikora kuko igiswahili kizoshobora kumfasha muri langue de communication urumva yuko mu misiza nzoba ndi n'umumenyesha makuru mu misi nzoja no mu bintu bya redaction musanzwe kuri Radio Maria twahereye kuri ibi bya cabine technique hanyuma tuzoja mu ma redaction aho uja kuri terre ni kuvuga ugiye kuri terre uhurirayo n'umuntu n'abavugira ingara abashaka no kugiga mu gihe usanze ari byo bavuga iki turakora gishobore gishobore kuba twayaze byinshi ndibaza umwanya kuragenda umwanya uri kuraturega ikibazo kimwe woba wifigije ko twokubaza ukaba tutakikubagije muri ino bitazo n'icyo kugira abakunzi bacu abakunzi badukurikirana abakunzi bakunda bagenda bacumvise ikibazo cyambajije ni ikibazo c'ingene nomenyekana ikibazo c'ingene umuntu wari we wese yashobora kumenya impano ziri muri jewe cyishyure n'icyo nyene cyishyure ikibazo kiri aho hantu ni ikibazo cotuma mwebwe abantu bakorera ku ma réseaux sociaux bakorera ku maradiyo bakorera bashobora kumenyekanisha ibikorwa by'umuntu hanyuma nabo bakaboneraho akajya kukugira baze barabe by'ukuri yuko ivyo bintu abimerita hanyuma bace bavuga bati tugomba dushoremo umutahe kugira ngo ibi bintu tubikore hanyuma dukora akazi twongere duhe ibiraka abajene bashobore kuva mu ibarabara nicyo nifuza yes ni nice kid niwo muntu twari